yampaye urufunguruzo nimwaza yavuze ko nza kurubashikiriza. Yavuze ati nitwaza Severe niyahashika uraza gushikiriza abarongoye mu Severe urufunguruzo. Ivyo yabikubwiye? Yabimbwiye. Uravyemanga aba bantu bose bumva? Ndavyemanga. Urakoze. Nta wundi mukorana canke nta wundi yobaserukira iyo Oldis yo bari ngaha azi igituma turi ngaha? Nta wundi ahari. Mugace ndabona uko bahansize bamaze kumifunguruzo ndabona ko bavyizeye. Ati bamaze kumpa imfunguruzo ndabona ko bashimye gushikiriza, bavyizeye, babishikirije kugira bashikirize izo mfunguruzo no kuvuga kutwereka inzu. Uru rubanza uwaguhaye imfunguruzo wamwivuze ko yitwa ngo iki? Yitwa Samir. Niwe horama ngaha kwizina rya Oldis. No kuvuga yuko atuzi. Yiko arabazi. Yego aratuzi ko yaratubonye. Nashaka mbaze imbere yo kutubandanya ko yaronse imfunguruzo. Ko uru rubanza baruzi. Abahora baba muri iyi nzu bitwa Oldis baserukiwe na Bashir Taruk. Mu bakomiseri turi kumwe murumva ko ubu butumwa bwa mbere turose butomoye bona twobandanya tukagira visite y'inzu bakatwugururira, visite y'ama accessoires ama annexe bakatwugururira, urubanza rukaba ingingo nomero 16 agakwego Severe agakwego 2026 yo kwigenekerezo rya 20 ruhuhuma 2026. Iyo ngingo yerekeye dossier nomero RCVR agakwego TB agakwego Buj no kuvuga Bujumbura agakwego 04 agakwego 2025. Ivyo dusoma no kugira tuvuge tuti hari nimero y'ingingo hari na nomero y'idosiye. Amatata ari hagati yande ari hagati ya Nchahoruri Leonard yagandaguwe mu kwezi kwa gatanu mu 2022. Uwo muryango w'abasigwa na Nchahoruri Leonard baserukiwe na Ndayizeye Leticia ari ngaha Ndayizeye Leticia na Oldist iserukiwe na Tarik Bashir. Nivyo tuje gushira mu ngiro uno munsi. Kwimfunguruzo rero twazibonye, twadufise n'uziduha kubera haronse ubwo burubasha, kandi bene kuba bahora bangaha bavuga bati uru rubanza turaruzi na kare twarabandikiye biciye mu mategeko. Ikete twabandikiye yarashitse mu shiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ikete twabandikiye yarashitse muri commune Mukaza. Ikete twabandikiye yaronse inzego z'igipolisi, inzego zose z'igihugu zirazi uru rubanza tujemwo. Tugira rero uyu afise imfunguruzo tumusabe yugurura inzu hose dutembere, amanexe yo bariho mu kigo ari kwizino bitwereke, hanyuma tuvuge tuti turabonye inzu, turakiriye imfunguruzo. Izo mfunguruzo muri ivyo birori tuza kuca dushikiriza umupfasoni Nchahoruri Leticia Ndayizeye ariwe mfuvyi yavutse kuri Nchahoruri Leonard. Umuryango wa Nchahoruri Leonard yagandaguwe mu 2022 userukiwe na Ndayizeye Leticia urakomorewe parasera n'inzu biri muri Rohero ya mbere Avenue Muramvya nomero 20 yari muri aya matati. Iyo ni ingingo ya mbere. Ica kabiri, ingingo ya kabiri,
Oldest iserukiwe na Bashir Tariq irahebujwe kuri parasera n'inzu byari muri aya matati. Ibi nivyo bikuru bikuru, ariko turavuga ikintu kikomeye ku ngingo ya 4 ikizokononekara kuri iyo nzu kuva iyi ngingo imenyeshejwe kizobazwa Oldest iserukiwe na Tariq Bashir.